zani ati kuko abavyeyi baragukunze tirera ahubwo ngo manana baguhereza muvugane kumva ko nanamaje guhindura mentalite aca arampereza turavugana ico gihe twavuganye no bita ngo ni Gasima Mega aca mbwira ngahagaze ku kayaga ka Tanganyika ambira kari umukurambere yankunze like ashaka kumfasha urumva ngo ampindura ubuzima ngarabana ko mfise ibibazo by'ubuzima bo muri uwo mwanya taratangura kumbwira mama wanje mama wa turabona tarafise utugwaragwara tutuyaga aho gasi wanyu arambwira ati rero nka anye ti hariho umutekinisi tuza kuguhereza umutekinisi ndabyibuka yitwa ngo Prote niwe nga aba donkaserukiye mba izone yabo bantu zenya cyangwa se komite yabo bantu bari muri yo Frimason hanyuma acambwe ati avuka imakamba ati yaje no kugasi wacu adapfuye ndimugabo nuko yadukoreye amakosa nawe ukazodukorera amakosa tari umunsi uzo kwisanga no kugasi wacu utazi nyene byagenze ico gihe naba mu kinama kuri 13 nabahantu kwa nyumba 10 wo mu kinama nyene nahonye kuri muri ako karere nyene muri Gitega no naba kuri 13 bo uwo muntu acarambwe ati naramutse mwiriwe ku bakunzi ba Roy TV mwese aho muhereye no kudukurikirana uvuze ati naramutse mwiriwe kubera turi gutandukanye aho ushobora kurwaye ushobora kuba ikibazo cy'ubuzima ikabanda kugira sinihanganye c'est la vie qui change jusqu'à bizohora bizohinduka uno munsi rero bazanye ikiganiro cyiza cyane turi mutumire mwiza cyane yaje yaberewe nawe Sundi Daniel amumwe nawe yidondora gico ngeko kumidondora wiwe ndabashikite hama bize kutangura igitego cyacu cy'umunsi Daniel uraho ikaze uramuza abakozi barite murakoze cyane ku mazina bayita Daniel Bayiramye ndi Murundi nibaze ko ibyo bihagije hama ndamutse rero n'abakunzi ba Roy TV ndabaye ikaze na karibu abakunzi ba TV rero mufatiye agatebe wicaye warahagaze amaso kuri ekran hama utaragira subscribe kandi kuri abone uduhereze nyuma yawe kugira ngo ukurikire ikiganiro na kimwe cyo muri TV kiganiro nagikunda ndabizi gutegeza kugikunda uze kuduhereza like share commentaire yawe cyane kugira ngo cyangwa twabikoze aho bitagenda neza tuze tubikore neza gusumba ubukurikira uno munsi rero ikiganiro cyacu ni ikiganiro cy'inkuru y'ubuzima n'ubuzima bwa Daniel ahaza kutubwira bimwe mu byagiye bimushikira mu buzima muri ubu rugendo rw'ubuzima mwabizi ko mu buzima haba byinshi biyobeye byiza bibi rero yashimiye yuko inkuru y'ubuzima yoza kwigira bo hanyuma y'amashure murazi agenda yisuganya na hariya arondera ikintu cotuma atera imbere canke se cotuma ava hari agashika handi urabona ubuzi bwaragoranye kugira umuntu aronka akazi n'ingorane mugabo umuntu uko biri kose ategereza kwidevelopa wenyene donc abanyarwanda bavuga ati kwihangira umurimo mugabo twe tuvuge mu Kirundi nuva yuko nko kurondera ico wokora wowe ubwawe ugashobora donc kwivyaramwe ikintu wokora utaravye kuri naka canke se ugakora ibindi nk'ibyo abandi bantu bakora ariko utavuza ati ndindira akazi canke se ngume ndepoza hana hariya ukagerageza wenyene ico wokora mu buzima nkuko rero bimeze narahejeje ishure bonda tangura ibintu bitandukanye ama activity atandukanye narigeze kuba ndandaza ibintu by'amatelefone ibintu by'amakazi ama TV ama radio n'amamatera intebe ibyo ndabivamwo ndakora ibintu by'ibikomisiyone by'imiduga guco ndabikoreramo umwanya mutoya byo nyene nk'ibikoreramwo kujya kuntu nyene abanyeshuri mwariganye turakenda nyene ku mazi kwiryohera nyene hari mu Kabezi ndayibuka ico gihe haraho bita kuri Pop Tams nkivayo rero ndahura n'umuntu muri ville arama inkuru y'ibindi bintu umuntu ashobora gukora mu buzima
na cyane cyane bitamuhindura ubuzima cyangwa se ibyo asanzwe abayemwo asanzwe akora, ahubwo ikindi kintu gishobora kuba umuntu ashobora kuba yokora, ndatangura ndagenda ndaronka iyo opportunité d'affaires, ndagenda ndatangura business kujya kuntu umuntu baba yinjiye muri business bagusigura ingene imeze, nkora ashobora kuvuga uti nangomba nkora uko kugira ngo ndabikora ikintu cyo hinduka mu buzima. Muri ako kazi kanje nariko nkora naragendo nka inshuti ziyongera kuzo nari sanzo office, bo ndaronka inshuti ndavuga ati ngomba afatire ku muntu umwe twamenyanye mu buzima, wewe yarasanzwe mbona kuko nkitangura iyo business nuwo twari dusanzwe tutazinanye, mugabo nka kujya kuntu nyera bakugisha business bati business uzoyikora uko babyo bambwiye ndabitanga kubisha mu ngiro. Rero no namenyana n'umuntu w'umubosi mbo yakora muri Asiatique, office n'amagareri menshi hari muri Asiatique. Uyo mubosi coge namufasha contact nari mfise Fuji, bari bakitwemerera ko tuja muri ville. Bo bosi nyene turakorana, mba hariyo mu byo nadandaza hari kidandaza nategereza kumuha buri kwezi. Uyo mubosi wanje rero nuva yuko araba umukiriya wanje, ico twokwita umukiriya anyuzwe. Ndaguma ndamuhereza bya bidandazo byanje bako natangura kuba ngena na Fuji, arabana ndaguze jeho cookie, ndava kuri jeho cookie ndagura moto ya Vitance. Yo revo nyene urumva bibandanya bitera bija imbere. Yego. Hanyuma rero uyo mugenzi niho yambaza umunsi umwe ti ibintu bya ukora nibiki ko mbona umenga uri kuraza ku muvuduko udasanzwe. Yego. Tejo ndakubonye uri kuri Fuji, ubunye mbona uri ku yindi level bimeze gute. Bo umugenzi tambwe ati je nk'umuntu asanze akora business ndamusigurira tubigenda uko narabona inyungu ndonka ku kwezi, ndamwereka ingene nashobora kuja nakoze neza nshobora gushikana umuriyoni canke urenga. Turumva ibisi ndabigaya ndabishima, mugahamba yibi ndakora ibindi ntamwereka ingene nashobora gushikana plus de 2 millions ku kwezi. Bo ntiyacambwe ati ibyo rero nabyumva biratahuritse, ati rero mugabo hambavu y'ibyo ukora nanje ndashaka kukwereka ibindi bintu nkora. Nabati nta kibazo, jewe hari umuntu ngiye kwakira ku kazi, nibaze yuko nzoza kugira ngo dushobore kuba twivugana neza. Bo co gihe rero arantumako ndagenda turabonana turavugana, nacambwe ati rero jewe hari ikindi kintu nshaka tuvugana. Co gihe twahuriye hariya kuri Shanike, yarampamagaye ndamusangayo aho bita kuri La Berienne. Hari amagaraje hariho n'akabare. Boneho twahuri arambwira ati rero tutaravuga byinshi babanze bakwakire, aranyakira baranzimana turati inkoko turanywa, nzoga nsanze nywa mugabo yaranzaniye ibinyobwa nyene by'amajuice y'agaciro ndanywa. Bananyera ubuzima bwiza kabisa kuko we yarasanzwe ari umurwizatunga afise imituka urumva. Bo buco rero aratangura aranyagira ubuzima, arambwira ati naro usanzwe uvuka, ndamubwira nkimubwira gusa izina ry'iwanje amazina yanje yose kuko hacamubwira ati stop, acatangura kumbwira wewe aho mvuka abavyeyi banje arabambwira. Afata umuntu yobanzi vipi. Bo wewe wamubwiye izina ryawe? Acha kudondorera naho uvuka. Acambwira aho mvuka naho uruzogi rwanje barutaye. Yabimenye gute? Ntabyo nari yinze ukuntu yabimenye, umva nanje ubwanje aho byaransize sinatahuye ukuntu abimenye. Ariko uyu mubosi yari umurundi? Yari umurundi. Sanzwe akorera nganye aza kubishika. Bo hanyuma ndamwibwira, arambwira ibintu byinshi, arambwira papa na mama, arambwira ati yamandavye mbona mama wa na papa wa ntibabana kandi papa arafise undi mudamu. Abate ukuntu kuri. Bo arambwira byinshi rero nkakuma nibaza none umuntu aranzi bimeze gute. Yabimenye gute? Ngaho rero ukuntu yaje kubimenya, tukivugana nuva yuko nkumva mbwiye ibyo bintu byose,
hari ukuntu yacambwira ati burya aha kwisi hariho imbaraga zibiri zihagwanira. Izo mbaraga zihagwanira hari imbaraga z'Imana hari n'imbaraga za shitani. Mugabo muri izo mbaraga zose zifise ubushobozi kandi zose zirakora. Tuno munsi rero ngoma ndakubwire ti hari abantu dukorana bandi usanzwe udashobora kubonesha amaso. Mugabo bantu nibo tungira ndakuyagire kandi abo bantu barashobora kuguhindura ubuzima, na cyane cyane ko babona yuko ufise indoto nini, babona hari handi hantu kanaka ushaka gushika. Nuko kwamambwira ati rero izo mbaraga ngaha kwisi hariho ibisata bihakorera. Aransigurira igisata ca Frimason, aransigurira igisata ca Illuminati. Arambwira ati muri Frimason hariho satanike n'igisata bita satanike. Muri satanike baratanga ibitambo by'abantu. Mugabo muri ya satanike nta bitambo by'abantu batanga. Ikintu bazogusaba barashobora gusaba inkoko yera canke impene yera n'ibyo birebire. Ndamubwira ati ibyo bintu nabyo nokora. Atego acambwe turabona je ko nateye imbere ati kandi ndasenga ati ndi umuPentecote je kandi Imana iminsi yose ndagenda ati mugabo je man je kweri tuzima mbayemwo buranshimishije. Ko kwama aja nkora ubunye ankoze ko umva yuko ibintu byose nariko niyumvira byose babirahindutse. Muri uwo mwanya ibintu byose marira naca ndabyumva ndonka naca ndabyemera. Urumva gucambwira rero ati rero hari abantu bagushimye, hari abavyeyi bagushimye, ati rero ahubwo rero tudatindiganya reka ndaguhereze mupfukane nabo bavyeyi. Bo aca telefona yagukoze ko ku rutugu, ku mutwe, he ku maboko, uca wisanga nta kintu kimwe wibuka. Bo ndonka nisanze umenga twa dusanze ahubwo dufitaniye ubucuti budasanzwe ku buryo ibintu byose yambarira wavyemera na kimwe na shokorofiza byose narabyemera. Urumva basi rero acarambwira ati rero ngaha anye cyari nagashimwe nakuzaniye ati kuko abavyeyi baragukunze ati rero ahubwo ngo manana baguhereza muvugane kurumva ko nanamaje guhindura mentalite. Acarampereza turavugana cyo gihe twavuganye no bita ngo ni Gasima Mega. Acambwira ngahagaze ku kayaga ka Tanganyika ambira kari umukurambere yankunze like ashaka kumfasha. Urumva ngo ampindura ubuzima ngarabana ko mfise ibibazo by'ubuzima bo muri uwo mwanya taratangura kumbwira mama wanje ati mama wa turabona tarafise utugwaragwara tutuyaga aho gasi wanyu. Arambwira ati rero nka anye hariho umutekinisi tuza kuguhereza umutekinisi ndabyibuka yitwa ngo Prote. Niwe nga aba donka serukiye mba izone yabo bantu zenya cyangwa se komite yabo bantu bari muri yo Frimason. Hanyuma acambwe ati avuka Imakamba ati yaje no kugasi wacu adapfuye mugabo nuko yadukoreye amakosa. Nawe ukazodukorera amakosa tari umunsi uzo kwisanga no kugasi wacu utazi nyine byagenze. Ico gihe naba mu Kinama kuri 13 naba ahantu kwa nyumba 10. Wo mu Kinama nyene nahonye kuri muri ako karere nyene muri Gitega naba kuri 13. Bo uwo muntu acarambwe ati rero je ndagonda haragashime ngaha nakuzaniye ati mugabe imbere yuko tukajani wawe turabanza duci wanje aho sanzo nkorera muri Asiatique. Bo niko kwama tugenda caranyereka ruguru muduga nyene mhaja muri kapo inyuma. Aranyereka boni indobo zibiri zera zinini. Mukabizo ndobo urabona ko indobo ibibonerana ndabye mbona na Amafranga. Bamwe nkabona na marundi harimo za 10,000 5,000 2,000 n'indi y'amadolari. Nkabona mose $50 $20 $10 guco. Arambata kandi ko gashima nkabona indobo yuze Amafranga. Avatisha jengiye gutunga kabisa. Ivyo ukabibonesha amaso. Abibonesha amaso. Mbo izo ndobo
acavuga ati rero duce muri Asiatique tubu ntiwemere kuzikorako turaciwe acaranjana muri yo garirana dandaza ibintu by'amatiyo amabati imisumana amafera beto ibintu nk'ibyo by'amasima tuja hari akumba ahantu hari akumba tuja muri ako kumba asanga karimo amatapi nyene azimbye haratatse neza urumva acarambwira ngo hari ibintu abagomba banza nkorera umugenzo cambona rakije amabuji yirabura ane urumva amabuji yirabura amabuji yirabura je sindigamba na buji yirabura zirabaho hari izisa n'icatsi gitoto hari izisa na rouge hariho n'izirabura mukabizo urumva zikunda zikoresha abantu bakoresha izindi imbaraga kenshi hanyuma ico gihe yaciye azana igitambara gitukura acafata amazi ayashira mu isashe yera banarafunditse ameje gufundika cazana ca gitambara gitukura acakijamika ko hejuru acarakikiza ya mabuji acacana n'amawudi acambwira ngo ncire ko kuri ico gitambara mvuge n'amazina yanje yose acambwira ngo atari undi mugirwa tuza gukora dushitsi wawe amazina yanje ndayavuga basi rero naca numva telefone yiwanje isonye telefone yanje isonye mbona ni nomero nshasha ntazi mbona sinitaba kubera urumva hano twari wonye nacarambwira ati tabiyo telefone ndayitabye numva ati niba abavyeyi bawe tugomba tugufashe ntugire ubwoba turabona ko ufise ubwoba ati mugabo ntugire ubwoba ntaco tugutwara wowe humura tugira tuguhindura ubuzima ndavuga ati nta ngorane urumva ko je muri jewe numva umenga ndiko ntekereza nk'umuntu ngaho urumva sinari mfise ubushobozi bwo kwanka ikintu turahava ngaho onye nyene wo mugiguheze turagenda turaza acaranzana mu muduga wiwe dushitsaho naba acambwa ati genda uzana ishuka ndazana ishuka carugurura muri kapi nyuma turafata indobo imwe dufukana yashuka dutera tujana mu nzu zo ndobo zibiri ndaziterura ndazijana mu nzu dushitseho acambwira ngo ningura amabuji nyene yasanzwe ngure n'ikibiriti ngende nuguruze na carte simu ya limitere ibyo byose nabikoze mu muduga w'iparitse ngaho ndabikora byose byambariye carte simu ndayigura nshasha ndaza bacambwira ati yo ntuzenya genda uyite muri toilette carte simu acambwira ati carte simu rero niyo uzohora utelefonako hageze ikibazo ugira na kimwe cyangwa cyo ushaka kubaza urumva acarambwira ati rero nta ngorane wewe tugomba tugushikiriza ubutunzi nango nkumva nyene ndaryohewe muri jewe mvatasha za ndobo wazitwaye iwawe ndobo ziri iwanje mugabo nagenda gufundura za ndobo zikanga gufunduruka agacambwira ngo wagiye umutima udatuje tugenda umutima wawe utuze ushira ubwenge ku gihe uze utuje neza ntuzifundura bikunda nazo zari zibonerana cyane zari zibonerana urumva nyene akamahera nayabona amadolari hama hari handitse ko sase nkani ahandi hari handitse ko 24B urumva hanyuma mamiliyari urumva aho bari bampaye zo sase nkani miliyo y'amarundi bacambwa ati bura mezi 3 tuza tuguhereza sase nkani miliyo urumva acambwa ati niyo twabona office nukuvuga kuva isho gihe nukuvuga wari ugitura ya 2 miliyo ku munsi izo 2 miliyo narazitora mugabo bwa mbere ndibuka ko bitanyoroheye ntayo namaze kubera yuko naguma mbona amafaranga naguma ari mu mufuko umva kujya 2 miliyo ntiba byoroshe ari ama facture nkabona bakuba amase 55 umva nkabona amahera ntaza guhera nkava nkaja handi umva nkaja kugira n'ama sport kugira numve ko ibyo nariye byogabanuka urumva usiye kujya ibindi nkagura n'ijya mivinyo tabire alcoolize iba yanditse ko none alcoolize
nkanywa n'ubundi nta mahera ntahere urumva bo rero baca barambwira ati reko tubona ntayo woshobora tuzuragenda hehe tangura ugura ibintu ugenda gufashisha abantu bari muri prison ndagura imiceri ndagura ibiharage ndagenda nafasha abantu kuri prison hanyuma ndavuga tuko biri kose nubundi amahera ntiyahera kuko ico gihe kandi abo bantu baragusabira ati Imana iguhezagire cyane usanganya n'imigisha bo muri ville nuva yuko nkoze mu mufukuku akaduga 10,000 haduze 20,000 niyo natanga abantu basabiriza haje bo sinari nemere guhereza umuntu mu bantu bariko bagenda tansabye oya nahereza umuntu ansabye urumva nuwo duhujije amaso ajya muri ville nuva yuko yaransaba aca ndamuha mugabo tutahuje amaso nkasabe sinamuha candengana bo wari wemerewe guha uwo mwahuje amaso gusa yasabye bayiko naho nari kumfise umusheri ntako nanemere kumuha urumva yari condition kudashobora guha amafaranga umusheri wawe ariko wari wemerewe kumugira nari nemerewe kumugira mugabo tutabonana urumva harageze mu nyuma ujya Samia arabyanka ko tubonana ahubwo kamba ati kuva ubu nta mukobwa n'umwe mwemerewe kubonana cyamuvugana nukuvuga Samia yari mu ikundi yanyu yari muri kundi yacu hariho n'ubita twahavuye tumenya mu nyuma yitwa Sonia abo bose umwe yaba mu Bwiza undi yaba mu Ijabe bo rero uyo Sonia twaje kumenyana hari hano bambwiye no mu Rubirizi kuruzi mba bitagikoma hano amazi ahurira hari hano bari bambaye ko ntaza kuja gutora parufe bita marayika yo parufe naragenda yiga muri Asiatique ndayibura urumva bambwiye ati basi kutaronse iyo marayika genda urondere parufe bita Yuri urumva iyo Yuri ndayigura inje kuyipomako kuri Amafranga umva iyo yirokinze yo ibyansa ko mfundura indobo hari ukuntu asanga byirokinze urazi ko iyo parfum yiwikije ikintu parfum yitwa Yuri si parfum isa na jaune iri mu gacupa kabonerana ijya parfum y'abadayimoni bandanye arambwira ati rero uko biri kose iyo parfum nizo urakoresha iyo habaye lock uzoca telefona kuri ya nimero wata muri toilette ya nimero niyo na telefona ko kandi yarasona igapasa neza tukavugana neza nta ngorane nimwe iyo connection zicitse yacambwira ati urondera impapuro zibiri zera uhagarareko izo mpapuro nizo nacampagararako kugira ngo connection imere neza nakacambwira ati ndi kukayaga ka dogodogo niho magaze mu rugombo cyakambira ati jewe ndakukayaga katanganyika hejuru mva batitwa ngo tuyaga twabo urumva mbo no mu rugombo uribuka cagihe higeze gupfiramo abantu mu mazi ego mbo tadirije nari ndayizi nandabizi ko hari umuntu ategeza gutanga ibitambo kandi urumva yari yakoze amakosa biba ngombwa yuko atanga ibitambo bo abantu barapfuye nje narabibonye mugabo je sinabibonye nka surprise kuko nari nsanzwe ndabizi ko ibyo bitegeza kuba kuko hari ukuntu baguconnecta mbo ukamenya nakaza gukora iki ari makamba donc ukabimenya urumva cha ukabona message je muri telefone bo iyo rero iyo parfum bari bambwiye ntore niyo nategeza gupompako bari bambwiye ati ndondera inzu ngura mve mu bintu byo gupanga cangenda kuri duze kumutakura kuri duze kumutakura ndavuganisha inzu bambwira karanise nk'emiriyo karanise nk'emiriyo rero izo pesa kuno nace ndazibona aho hari muri 2020 hari 2020 mu kwa mbere bo hanyuma tuca turagira iki acambwira ati izo karanise nk'emiriyo ingo tubanza tugira iki baci bantegeka kugura ibintu by'inzahabu ndazigura bo muri Amafranga nyene bo turagenda turashora inzahabu muri Kongo tutanye n'uwo mugabo nyene jewe naratangaje ukuntu kuri barriere twarahashitse baca baratwugururira nta n'ibintu banatubajije nta no kuvanga ibipapuro je namaze tunone ko tuba tutagonze kandi jewe dasaba yuko tuba dufise ibipapuro cyane atufata none baratubona ntago batubona kandi je mbona ndi mu modoka tuko tugana mu ibarabara
ati wowe ivyo hari ibintu ushobora kubonesha amaso n'ibintu utabonesha amaso kuko iyo parufe ndibuka nsubiye inyuma iyo parufe maje kuyirondera yo bita marayika ndayibuze nuva yuko yacambwiye ati ubu nyene tugomba tuyitume tutuyibonye tumuritse ku isi dusanga tuyibonye muri Arabia Saudite ati niyo tugomba tuyitore barabo wa undi Sonia umva inyuma y'iminota 30 yarantelefone ambwira kashitse ahantu mu rubirizi kugikoma ngende namusange ho ntoriyo parufe neza kugenda ntwaye isakoshi ndayishiramwe ndagenda ndayitora natoye icyo gihe ndibuka mu minsi 2 kurikira natoye parufe zibiri n'ujya Samia yariho parufe yampaye kuri dogodogo kuri dogodogo nasanze ahantu bako baroba je barambonye mugabo umukobwa yaje atondera hejuru ku mazi yambaye nyine ipantaro dishira kunyene natujya dusandara nyene ukuntu tubakora mu mapirere mwe kwa Yesu atonda ku mazi je ndamubona ndamaje none abo bantu bariko bararoba ntibakubonye to yabo ntibashaka kumbona nta bushobozi bavuze bwo kumbona aramiyo parufe ndafata umuduga cyane imanukira mbo hageze rero yanzu ko ndagenda ndayishura bacambwa ati buratanze senke miliyo ti uwo muntu turamuhereza indwi zibiri ayandi zoba wayamuhaye ngize guca bacambwa ati urafise konte navati ndafise kopeke na KCB ndabahereza KCB muri KCB rero hari ukuntu uguruje konte ushaka kuguhereza nomero tanga nimero basize ka amafaranga ukabona message muri telefone bo acambwira yuko rero nzobibona muri telefone ndabibona ko basize ko karanise nkemiriyo message ndayibona bo ngaho rero turaguma ndaguma muri ivyo bintu baguma bandindirije ibi nibi donc baguma mbwa ati hari ibintu tarakora ibi nibi avati none jewe ko nshaka kwikorera ryanzu nzoyimukiramo cyari acambwa ati ahubwo iyo nzu ujya mugore tugomba tumubwire asohoke sinzi ukuntu ubonyene bamubwira umugore yari mu Tanzania cavati agomba gana muri Tanzania wabo bo iyo nzu canda ndayimukiramo kwa mugore cyo twavuga ko TV n'intebe ntanakimakuramo ari gwawe impapuro udifise ndazifise urumva ico gihe candimukira muri iyo nzu amugore turavugana umva bahise bamupangira programme yo gusubira muri Tanzania sinzi ko aba yabiteguye sinzi ko babimuteguza usanga baramwomoye basi rero ndagenda iyo nzu narayimazemwo nk'amezi 2 urumva ndahaba nyene ariko rero zanduza ibiri bari bamuhereje zirarenga ndafati none wa muntu ukaguma nyandikira kuri WhatsApp ndibuka rone wundi mugore kwamenya yaba mu ngagara yari yasigiye uwo mugore ngo azozanyishuza amafaranga umva ni wategeza kuzanyishuza amafaranga rero umugore akumaza ngo ati jewe amafaranga sindayatora mugabo ndafise urumva arambwiye ati rero umunsi rero tuva ico gihe muri Kongo niko twagiye Goma niho nategeza guca ndiha ayo mafaranga bo rero mwagiye muri Kongo Goma kuri mission nyene y'ivyo iyo ambwira ngo dushore izahabu donke abantu babone ko hari ibintu naguze nashoye abyo narosama amafaranga bo nafise mamudogo naye yari yarose amafaranga cyako pango mucarama ndavatisha nande ngoma nguru rupango kabisa kuyemera nkaca mbona remo tuvukana nzoba ni class yego urumva acaramwe ati ukagura rupango cugura n'imodoka kuko amantangura kurondera imodoka ndibuka ari umugenzi nigeze gucako barayinzana iyo modoka ndayiraba ndayishima kubera umva mba ndi kuri kondiso sintegeza guca mvuga ati ubu nyenda guha amahera amahera ashoko kuyabona uko mbwa ndashoko kuyatora utayajera kuko hari ukuntu nagenda mvuga ati ahara amahera kanaka nkeneye nagenda gupfundura za ndobo zikanga gufunduruka ne izo ndobo zari habute bo ni ndobo nyene zirezire zingana nk'ibido zoba zingana nk'ibido mu burebure bo ndakunda kuzibona ari abantu bakunda kuzitembereza bazitandazamo amacapati amananasi ibintu bene ibyo bo basi rero cyo gihe ndavuga ati none je ibintu hari gihe nyene ubwenge bwaza nkumva menga ibyo bintu ndimo sinzi byari byo nkumva nyene hako hari izindi imbaraga nyene zingwaniramwo nkumva shaka kubona ibintu menga banyegeje sindabibone neza ko kwama rero bakumutakura kuri duze ngo kwama bambuye ati wewe
turabona urafise ibintu by'inyatsi ibi bintu byawe ntago tubibona neza turaza tukubatiza baraza mu ijoro cyo gihe baje saa 4 z'ijoro bo bacambwe ati wowe ugende kuri kote buguri inkoko yera itagira ibara na rimwe bo yebuka ndagenda ndakora inkoko ndaza ndayikaranga neza ndateka n'umuceri ko byanye gufisa abashitsi wakira bajamwe ati saa 4 z'ijoro turaza kwanza babambwe saa 10 barahindura ngo abana babo ngo harano babatumye baraza kuza saa 4 z'ijoro bati amasaje nzoba naryamye bati wewe baraza naho buryamye bo nagize gutya saa 4 z'ijoro hajya n'inusu hako navuze ati kamba ndijyamitse gatonya ndindire ko bazangira barambyura je nagiye gushiduka rero bari mu nzu sinabugururiye mbona nyene bambaye impuzu nyene zo mukara nyene zirabura bose ndabibuka n'amazina bose ndabazi bamwe n'amazina nuko ntashaka kuyavuga bo rero acarambye ati wewe uko biri kose no munsi rero tugomba tukubatiza cyambatiza ni basi ndazana basi atishamwe amazi ndashamwe amazi baca turagenda hanze nya mu rupango ndahonyora hasi umva amatara bayaka ndahonyora hasi aho monyoye baca baratura twondo baca baratuzana badushira muri ya mazi umva condition yari hari kugira bemere ko bambatije umva yuko amazi yategeza guhinduka amaraso rero bakabona hazu turaso dukenya ambati ufise umutwe ugumye urumva ntago byumvikana ukuntu aya mazi adahindutse amaraso bacambuye yuko iryo yimikwa risibye bazorikorera ubundi munsi umva imisi yagume yiterera bo bacambwe ati rero ubu tuzokwimikira kukanga kuri hoteli kwa Mwarabu urumva rero kwa Mwarabu niho musuragera abari honja narifese amahera umva naje sinabura amahera yo kujya banza naho je nari kugenda kujya mu hoteli ndibuka umunsi umwe nagiye kujya bo bambwe ati wegenda ujya nabati kwana navuye muhira ndiko ntembera nyene nani mazi imisi mba ndi mu nzu kenshi bambwe ati genda ubura tembera ndatembera numva shaka gufungura cyangwa ati numva nonywa amata ndabahamagaye ati kwana numva ubwoba hamwe navati ndashobora gufungura kata amahera nazanye ngo mwene ntora amahera muri yayandi amafungura bati ugenda ufungure hageze kuriha urabona amafaranga mbo ndakenda nanywa amatari ya nyene kujya Kanyoni mbo ndanywa amata hata mpejeje nyene kunywa amata nkoze mu mufuko mva ari noti 10,000 bo ndugije ukuntu numvise harimo inoti ndugije ukumbana ni 10,000 kandi numva nyene irashusha aca barambwira ati ninje muri toilette ndayisobeko ndagenda ndayisobako kandi aho nyene cayuma ndayizana ndamuhereza wa mukobwa carangarurira ndafata birashoboka ibi bintu umva menga nyene biranteye ubwoba gatoya bo bice bara ibyo bintu renda bimenyera ubwo buzima ndabubamo sigara mbona menga ni ibintu bisanzwe cyambye ati rero wewe cagura uzoba umuPasteur uzogira iki barambwira ibyo ncagura tijewe numva no cagura ibintu byo kudandaza nibyo numva umenga nashobora ngoya ngo wewe ngubereye ngo umuPasteur turakeneye kuzoza gukora ibitangaza urumva ube bishop ukuntu nyene umva umuPasteur butuma baronka abakiriya benshi kujya imitima ya benshi zimira batabizi urumva ubaye umuPasteur ugakora ibitangaza do nk'abantu baraza ku bwinshi rero baza barondera izo mbaraga zikiza zibohora guco bigatuma do nk'abaca baronka abantu benshi barambwira ati ibindi bintu bashobora kuronka abantu benshi ni ibintu by'impuzu ibintu by'amamenshi ibintu by'amavuta yo kwisiga yahindura urukoba ibintu byinshi urumva arambwira ati wewe niwacagura ibidandazwa kubera saa 4 z'ijoro no batangura kuduza ibidandazwa hari ukuntu wo bita proteotekinisi yambwira ati saa 4 tuzoba dutanguye kuduza ibidandazwa naho kenshi bakunda kuza kuguhereza umugisha no mpamvu mva kenshi baza mu ijoro mbo basi rero baca barambwira ati uko biri kose wewe umugisha wawe uri ngaho tukirere handi kumutakura ndabarareba ubuzima umukobwa twaramenyanye nawe yakora muri Asiatique yitwa Anje umukobwa nitwaragendana kenshi nyara mugenzi wanje nyene umva hamwe no bimubwira ahantu umva wapi
ndavati none jewe ndamubwira ya uba wishitegeko akumbe babimenye bace bantelefona urumva bati we wakoze amakosa ubu nyene tugomba tuguha n'indwi zibiri nta telefone ukoresheje ntaki umva iyo hageze yuko tuvugana nawe uyo prote niwe yacarinda uyo muntu niwe yacarinda koza uyo prote urumva mbo basi rero nuko buzima ndabubamwo ndamarizo ndwi zibiri barampanye ntashaka gukoresha amafaranga iyo nshaka amafaranga kujya niwe wa muntu yanyimika niwe yaza kambwira ati tora amafaranga ugende ukoreshe umugabo ayo zoyariha rero gasinzuza rero igihe ca nyuma rero bavuga yuko banyimika banyimika byanyabyo atavyo kuvuga ngo ndacasubira inyuma nce ntangura gukoresha ya mafaranga neza nisanzuye ntangura kugenza umuduga mu ibarabara nk'abandi bantumye ko mbere na n'umuduga nawe utumye ko barambwira ati genda urondera umuduga witwa izina iri wish barantuma umuduga ndawutuma mugenzi wanje yitwa Pasi ndatuma n'undi mugenzi wanje yitwa Ikoni Ikoni niwe atanga kuzana bwa mbere ndawuraba umuduga ndawukunda kambwe ati hari umutipe yari yawuzanye arawugendemo penjuru ndabibabwiye bacambwe ati oya nta muduga wa okaziyo dushaka bisaba kugura mu shasha nta muntu n'umwe arawicaramwo ndavuga ati nta kibazo ndagenda nyene kubaza aho batandaza imiduga hariya muri Toyota ndabaza hano ndavuga ati nta ngorane naca ndabaharandeva ati nzoza nje gutora umuduga canke se nzoza nitwaje amafaranga ico gihe rero bari bambwiye yuko ntegeza kuja mu nzu mbamwo bayikuyemwo ibintu byose by'inyatsi urumva yanzu yo kubura ariko rero hagati yaho nari mfise ahantu nari naratanga kubaka mu Rubirizi umva ico gihe bagomba muri ya mahera nyene yiwanje yiwawe ntaraja mu ivyo bintu rero baca bambwira ati ivyo bintu byose ntegeza kubigurisha ndabigurishe hanyuma ayo mafaranga baca bambwira ko ngo ntegeza kugura agasandugu ngenda kumuzinda ngura agasandugu bakora n'ibiti ngo ariho nca ndayashiramo amafaranga ndagurisha aho hantu mu Rubirizi ico gihe ndibuka bampaye 13,500 bana ntaguze 8,000,000 ntangura kuhubakisha mva fondation ntabwo yari bwatuge cyane naho rero urumva nagurisha kuri beyira hahise mvuga ati jewe namajeje gutunga ivyo ntibikindaba nakarese nzohaba nkabona umenga hajya ntihakimbere kuhaba ndagira iki aya mafaranga ndayazana ndashira muri kagasanduku bambariye ndashize muri kagasanduku ncarabambye ati nguri gufuri nguzi gufuri ya mbere bacambye ati ninuguru zifunguzo sanzo office mbana ziruguruka ngambati tako dushaka gufuri yugururiranira nirundi rufunguzo tugenda gurinde gufuri ndaguri yindi kwa nkaho naba hari boutique hafi so ndagira iki ndayitora yo gufuri yindi mbona iyo imeze neza iyo yindi bacanga cenze kuyita muri toilette taragana ndayita muri toilette basi kumbi yo gufuri yindi mva ni trick zabo bakoresha yo gufuri yindi mva ni nka rock nari nshize ku rufunguzo nari ntaye muri toilette kwaba mamaje kubona ko ibintu byose imikiko bako bankorera tari kirashoboka ico gihe rero aca ntegeka yuko tuca tugenda Muyinga sam programme hari abandi bantu tuje kubonana bandi ngo bashasha bimitse ikintu rero cantangaje yatubwiye ko tugenda